Kuri uyu gatanu igenekerezo rya 27 Kigarama uyu mwaka hatunganijwe ikiyago c'abenegihugu, abamenyesha makuru hamwe n'umukuru w'igihugu. Mw'ijambo ryo kuramutsa, umukuru w'igihugu c'u Burundi yipfurije imisi mikuru myiza irangiza umwaka ku barundi bose, yongeye kandi amenyesha ko umwaka wa 2025 ari umwaka wo gutangura guhasha indongozi zizonanirwa no gutunganiriza neza abenegihugu. Muri ico kiyago, Evariste NDAYISHIMIYE yishuye ku bibazo bitari bike ku kijanye n'ibiciro ku bidandazwa nkenerwa biriko biduga ku rugero runini. Umukuru w'igihugu yahaye umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere imisi 15 kugira ngo abe yashinze ibiciro ntabanduka kuri ivyo bidandazwa, gutyo umudandaza azobirenga ko ahanwe hakurikijwe amategeko. Mu gihe Leta y'u Burundi iherutse guha ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited ngo ricukure ubutare bwa kasiterite muri Imurehe mu ntara ya Kirundo, umukuru w'igihugu yabajijwe igituma Leta izoronswa ibice 20 gusa vy'amafaranga azokwinjira. Aho akaba yishuye ko ivyo bice 20 ari amafaranga Leta izobanza kuronka kanyene umutahe, hama ibice 80% navyo hazokwigwa ingene Leta iyagabura n'ishirahamwe Sotrevo habanje gukurwamwo ivyakoreshejwe. Yongeye kandi yibutsa ko amashirahamwe yose yimvye ubutare bwa mbere atana kimwe yigize yinjiriza Leta. Kuri ico kibazo nyene, umushikiranganje Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko ntanganguvu n'ubutare yamenyesheje ko ubu hahinduwe amategeko y'amasezerano asinywa hagati ya Leta n'amashirahamwe yigenga yimba ubutare, kuko basanze kare ayo mashirahamwe ariyo yironkera inyungu gusa. Ku kijanye n'ico abagize Leta bagiye gukora kugira Uburundi bushike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060, amenyesha ko guhera kw'igenekerezo rya 1/0 umwaka wa 2025 umushikiranganje wese azohabwa imisi 100 kugira yerekane ivyo ategekanye kurangurira abenegihugu biboneka bizofasha gushira mu ngiro iyo mbona kazoza. Iyo misi izoba ari yo kwimenyereza, mu nyuma uzoba atabikoze neza azomenyeshwa ko atabishoboye. Aho muri ico kiyago nyene hari umugwizatunga Blaise Ibonime ava mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko amaze igihe yarasavye kuzana igitoro mu Burundi ariko n'ubu atarahabwa inyishu. Aho umushikiranganje Ibrahim Uwizeye akaba yemeye ko umugwizatunga bavuganye, ariko acasigura ko ivyo uwo mugwizatunga yasavye hari ivyo batarahuriza ko n'ubushikiranganje. Aho umukuru w'igihugu akaba yaciye yiyemeza gutera intege uwo mugwizatunga. Ico kiyago rero cabereye mu nyubakwa z'ishure Skepers mu Nyakabiga.